Les amis, nize ko meze neza reka ndabifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga ni omdi shanyuma ndabaye kazi cyane bagenzi ikintu nje kuvuga uno munsi kirababaje ku bantu bazi uko kurondera bimera, ku bantu bazi mugani w'abarundi bavuga ngo burya ngo imbwa irinze itobo ku buhanza yemwe ngibamenye inzoga nyinshi bagenzi burya n'umuntu iyo arinze agira réussite mu byo yarondeye bagenzi biba byamutwaye igihe ikiringo kirekire donc imyaka myinshi kandi akaba yakoresheje ukwihangana kwinshi, ukwibwa kwinshi, guhomba kwinshi, gucibwa intege kenshi donc n'ibindi byinshi byari gutuma atagera haje ariko buyarageze. So birababaje bagenzi kuvyuka umunsi umwe usanga ibyo waruhiye imyaka n'iyindi utakibifise ku burenganzira muri make utazi niyo bigeze byagiye burundu. Birababaje gose. Nico bituma inkuru ngiye kubabwira abagenzi rababaje. Nico bituma je nkunze kubwira aba social network donc aba bagenzanje dukora ibintu bimwe byubakiye kuri internet nka je ndi mu YouTuber ndabwira nti bagenzi nivyo ibintu dukora umengo birafite rentabilité kubera ko na nkuru dufise canke igihuha kivuga ko umunsi umwe tuzovyuka izi mbuga dukoresha zugawe. Ariko bagenze kana babwize ukuri harigeze kuba ingoma runaka donc muri ivy'intwaro zikomeye atawarazi ko umunsi umwe zobomoka. Harabaye empire babylonien, harabaho empire y'abagiriki, harabaho empire y'abaromani, harabaho n'izindi empire y'ubwongereza yarakomeye cyane, harabaho izi za Espagne zarakomeye gose, harabaho n'izi za Misiri, Egypte iyo nga muri Afrika, za Mali donc zo kwa Kankama Samusa n'izindi nyinshi. Uno munsi murazi ko hagezweho abanyamerika, abashinwa nabo nyene nuko umunsi umwe umuntu ashobora kuvyuka ibintu byafashe iyi nzira. Mutugombye kuvuga iki? Twe dukorera kuri izi mbuga. Hari uyu munyarwanda bita Loki Kirabiranya, natanga yitwa Mark, benshi gusaba muzi nka Loki ngo tugire bataragira. Ahanini yatangiye kumenyekana mu by'agasobanuye mugabo aravaragira chaîne, atangwe kwishisha ko ama documentaire d'actualité. Nukuri ndisubiri ko ku bantu bumva ururimi rw'ikirundi bakeneye amakuru mashasha yo muri kano karere n'ubundi benshi baje gutega amatwi Loki. Muzi cyatangaje ku munsi w'ejo hari masaha y'ijoro nikangwe numva yambuza agatiro ndavuga nti kambe ndacisha amaso ku mbuga masaa 8 z'ijoro gutyo saa 9 mbona yashene yiwe iri kigira live mu gihe sabe nazijya nukuri n'abantu bake babakanura iri kigira live ibintu by'icyongereza donc usanga abantu bari nka nk'umuriyoni bariko barayikurikirana live kandi nkabona ivyo bintu ntabwo ari binyafrika babanisha iyi chaîne ishobora kuba yibwe kubera ko ubushize uyu muririmvyikazi w'umurundikazi Esther Nishi nawe nyene yaribwe akimbwira ati merega baranyivye ntereka ndabe ngize research muri YouTube nsanga chaîne yiwe nawe nyene abayarihuye bagenze imyaka myinshi mbona iri kigira live ibintu vya Tesla donc biriya vya kwa Elon Musk w'umunyamerika ndavuga nti mana yanje bishoboka gute burundu. Esther Nishi yaranahevye kuko naramuhaye abonzi nk'abahinga boshobora kwimufasha je ntavyo nayishoboye ariko byarangiye burundu ananiwe iragenda burundu. So na Loki niko vyagenze. Ubushize mwomenya ko Loki chaîne yiwe yari yahagaritswe bayikura ko monétisation burundu donc izoguma nibazoyifuta mugabo nta n'umunsi n'umwe izongera kwinjiza ko amafaranga. Loki yaciye afata akanya kubitira New York yari USA mwarabonye avuye yuko yaciye mbere za yaratembera aho bakeneye amafilme hariya muri bya bigo bya Hollywood acha bikora ko n'amadocumentaire kuko yaraciye temberayo mugabo sico cari camujanye nyezina kwari kudiringa na staff ya YouTube imuhimbabazi kuvyo yaregwa cangiye kuvyatuma urubuga rwe rwakwa ubwo burenganzira donc arasaba imbabazi sinzi n'ayandi mahani canke yandi masezerano yagiranye nabo ariko barasubiye baramwongera ubwo burenganzira. Witwa Ismail Mwanafunzi nawe nyene umuntu documentariste nawe agira ama documentaire wewe chaîne yiwe burundu yaravuyeho mugabo wewe impamvu atiriwe nanagwana ngo arekrame baramubwiye ati wewe wagiye ukoresha ibintu byinshi bitari gwawe
abantu ndisiri mukoresha izi mbuga benshi mushobora kuba mutabizi yuko ukoresha ikintu kitari gwawe umunsi umwe uzovye ku rubuga rwawe rutariho. Murantunga ndiko mvuga bino ari mu mvura. Sasa rero uburenganzira uno munsi bw'irya shene bwatwawe burundu. Impamvu ushobora kwibaza nizihe? Uno munsi murana muri Kongo ariko araba izi ntambara za Uvira, za Goma, za Kamanyoro n'ahandi henshi. Ivyo umuntu wa mbere yatanga amakuru ari update yatanga n'abandi ba Scovia muhora mubona ni yari Rocky. Kandi atarako yiri warajayo ahubwo n'umuntu abazi gucwengetera nibaze ko nafise na team staff imufasha kurondera amakuru mu buryo bwihuse ku buryo ucu usanga atanga ibindi binyamakuru vyose n'abandi ba influencer bose utanga amakuru ari update. Donc nibaze ko afise abanyabumenyi bari bamufasha. Rero ati mbega none ya shene yoba yugawe kubera amakuru yo muri Kongo. Ubwa mbere aho shene ya Ismail Mwanafunzi yafungwa byaravuzwe ngo ni president wa Kongo Tshisekedi Felix ngo niwe ngo yatanze amahera kuri za YouTube ngo izimbuga z'abanyarwanda zugagwe. Mugo cha bibaza witwa Scovia Mutesi n'ikinyamakuru ciwe mama gwa Gasabo. Wewe yaraje no mwishamba akaja gufata ahubwo ukabona umengo ariko afata amasasu ngo hajya bararashe ngo nuriye baramurashe ariko yo shene ntiyugaho. Nico gituma ku bantu bari biyumvire ko Mwanafunzi ya futi bijya shene kubera nawo makuru yavuga menshi ya Kongo atari byo, ahubwo yarifashisha amasanamu y'abandi cyane. Kuri Rocky nakiyegeye nawo nyene barabivuze bati Rocky yavuga makuru menshi ya Kongo bigasa nka gukokeza ingwano cange no gukokeza cange gukaburira abantu ivyo ngwano cange gushotora bamwe no gukundisha bamwe ibi nibindi. So ariko ntivyabaye ivyo. Kuri uno mwanya rero mbego kuri ko bari ukuri bagenzi ndavye nuze ya icitwa nka ni donc inyishu bamuhaye Rocky donc agije kwinjira muri chaîne yiwe byabaye partage abantu bose twabibonye. Donc utabibonye n'udakurikirana zino mbuga cange atazi ingene babirondera bamubwiye bati chaîne Rocky Entertainment waragize violation ku mategeko ya YouTube no ku mategeko agenga donc bo bavyita ngo umuryango mugari. Donc iyi communauté donc iyi audience abantu bamukurikirana yarakoze amakosa kuri bo. Muri make nibi bintu bijanye n'izi ntambara kenshi bama bariko baravuga. Muri make YouTube cyangwa izindi platform zose dukoresha nta n'umunsi numwe zizokwigira zigushikira uri kurakokeza donc ibintu by'intambara. Hari ibintu reka ngenda bibabwiye donc kizira gushira kuri zino mbuga. Icambere kirazira gushira ku bwambure, kirazira kubavugira inkuru z'ibitera soni, kirazira kandi kuhazana amashusho y'umuntu yaborewe canke ariko aravuga yexprima canke umuntu adakwije mu mutwe donc ngo mufatirane kubera ko hari akagorane nyine yifike mu bwenge. Kandi kirazira kuvugisha inzoya mu bintu byo hava bizomubomora no muri kazoza ku buryo muri kazoza abonye iyo video nawe aziyanka. So amasanamu bene yose kirazira. Ikindi kizira ni gufirima intambara canke gukokeza intambara. Ivyo byose birazira mukwiye kubimenya. Ndazi mu bantu badukurikirana ngaha harimo n'abantu bagira harimo n'abantu bakora ama content. Ivyo rero mukwiye kubimenya kubaho mubizi. Ariko ni byiza gutanga info mugabo ntugagire ahantu uza guhengamira. Niwa hahengamira naho biba atari ibintu byo gira inkurikizi ihambaye. Nuko ibi ndabibabwiye rero kubera iki bagenzi, sibi by'umu YouTuber Rocky byonyene byosambuka kandi yarabiroho igihe kirekire. Nawe ukwiye kumenya yuko iyi kintu cyose ukora wame ugavye uko isi guha ni nakishwa kukwaka, ahubwo uraba magabo bavuga ati isi rantwengeye basho umunsi rampaye ibi ndavyifate mu gute kugira ejo ni yagaruka ko binyaka nizi bikoze kwintoki zayo nzimbigenze gute. Voilà nibi nico nako nashaka kubabwira. Igihe cyose ube uri magabo uzi ku mwanya n'umwanya ibyo wahawe ubyakwa.
nawe ndabakunda cyane nize ko mwagize subscribe haba kuri Facebook hari ndafise chaîne yitwa donc page Homme du Changement hakaba kandi Agaciro Media haca ama interview donc ngene ndavyibukije ngaha kuri ibi vyiyumviro je nshikiriza kuri Agaciro Media ibintu byose gucako bizohora bica kuri page ya Homme du Changement kuri Facebook irahari muze kwiraba kandi bizoca no ku rubuga rwa YouTube rwitwa Homme du Changement. Aha niho je nzobashikiriza inkuru zanje personnel bishobora kuba ari gukeburana bishobora kuba ari ibyo ndabasangiza by'ama opportunité bisaba kuba ari announcement runaka mbona ko yofasha bene wacu b'abarundi nkaza nkazibasangiza rero namutaha bye bye.